La priorité aujourd'hui devrait être effectivement sur la protection des civils qui ont fui le conflit. Ikintu nyamukuru muri kino gihe ni umutekano w'abasivile bahunze intambara, kuraba neza ko ikambi z'impunzi n'abateshejwe izabo aho impunzi z'abakongomani ziriko zirakirwa mu Burundi bafatwa nk'abasivile kandi leta y'u Burundi ikabaronsa ubufasha bukwiye. Dans ce cadre-là, il fait effectivement sens de séparer les combattants tels que les combattants FRDC et Wazalendo qui ont fui l'avancée du M23. Kubw'ivyo ni ngombwa ko abagwanyi ba FRDC na Wazalendo bahunze ibitero vy'umuhari wa M23 batandukanywa n'impunzi z'abasivile muri iyo ntumbero nyene. Hakwiye kandi ko abategetsi b'igihugu c'intwaro rusangi ya Kongo n'abategetsi b'u Burundi bakorera hamwe kugira abakoze ivyaha muri iyo migwi y'abagwanyi bahunze bashobore gukorwako amatohoza bongere bakurikiranwe n'ubutungane. Qu'il puisse y avoir des poursuites lancées contre ces individus.